ko nabaye impunzi. Ubwo navanwaga mu bandi najyanywe ku kabindi, mbona bibaye ibindi, ntibemeraga ibibindi byabo byari ibindi kuko ntaziraga abandi. Bigejeje nk'ejo bundi ndindiriye ikindi, ubwo bambera ukundi ndamukana urubanza, babanza kubaza abanzi ibibazo bimbana imanza, mbanza kubaza impamvu bambaza amahomvu kandi no mu mvuka bavukijwe kubaho nta n'umuri mumva. Amateka si amatiku ahubwo ni amatwara dutwara mu butware, akatwibutsa intwari, ibigwari n'ibigoryi, abajura n'injajwa, abahanzi n'inyanzi, ibirumbo n'ibishagasha, bishwaziko n'inshinzi, bisambo n'ibisuma, beza n'ababwenge n'ubwiza, uburanga n'ubwuzu, ubwiza n'uburere. Atwibutsa amatage tugatekereza kera dukera itabaro, dutabara tudatinya, twitanze tutagaruka, nyuma dutaha iwacu. Ntitwasanga abacu kuko bishwe n'ibicucu, uretse no kubica bibicira imicuko. Amateka aba meza iyo avuga mu bwuzu, batayazanyemo ubwoba, bayavanamo ubwiza, akagera ku buzukuruza yarahindutse ubukuna kubera kuyakunda, bikundiriza abandi, bandarika babo, bigira abashabizi, bikorera ibizira, bazinzika ibyiza, ba nyirandabizi. Hari ku mugoroba twiriwe mu nama, nicaranye n'abandi dushoje ibiganiro, numva ishyano ry'icyombo ribomborekanye ubukana, rimera nk'irinkanzi, nzi ko ari igihe bashaka, bahamagara Majoro Ruzinda, narababwira ati turangije inama, niba mumushaka muze mumujyane. Twari twegeranye, maze ahita anyongorera ati barakujyanye bariya ndabazi, ntibazakuraza. Ntihorere mutware, nanjye burya ndabazi, nzababera ikibazo kandi mbarusha Imana. Nterega nashize ubwoba, niba nshakaho ikindi cyangwa ka munani bazakibona mba nkuroga. Nkigeraho ku kabindi nshorewe na Karisi, ubwo yari Suriyeto n'uriya mwana w'ibushi, ampereza kapiteni umwe witwa Mutiganda, mbembereza ambwira ko azambaza bukeye, anyemeza ko ndi imfungwa. Niko ntawe mfitiye ideni ndetse ntagira n'idini, narwaniye idembe nkaba ndindirijwe indembo, nimwaba mundenganya. Yambwiye ko nta mpamvu yo kundamba indembo mvugira ku irembo. Iryo joro ryarakeye, yicara ku gicumbi yiyambaza Rushata, ati hamagara umufungwa mbimubaza imvo n'imvano. Angandaguza amagambo asanga mvuga imbwa amazina, ntiyankubita indembo, ndinda ndenze umunsi dusingira uwundi. Ndindiriye isaha ngo hashire iryo sahinda, yambuzeho icyaha uruko yampa icyapa kinyemerera itaha, kuko ayo mahano yose yo kungira umufungwa yari yaturutse ibukuru. Mu bikorwa n'abantu hari bitagira umumaro, bikatumarira umwanya no kutumarira abana, uhereye ku bihanze n'ibiraha hanze. Inzangano n'imanza bibyara inzika n'inzigo, abanyangeso nziza ntibabive mu nzara. Izi ntambara bashoza ntizigira ubushishozi, uhereye ku mabomba, amamodoka y'intambara, amadege y'intambara, amato y'intambara, imbunda n'amasasu, ubwenge bwo ku rugamba, amacenga ya politiki, byose babikoresha mu kurenganya abandi. Bifite umuvuduko mwinshi, ntibigira impuhwe na gake, ntibiranganwa imbabazi, ntibigira n'ubwenge. Bivuyanga abantu bacu, bigacucuma imicuko, bisenya imirwa isukuye igasigara ari umusaka, bakivuga ubutwari dusigaye mu matongo. Nuko aho ku kabindi ibyaho byo ni ibindi, bambuzeho icyaha bananirwa kunyaha, babura uko bangenza kuko ari nta bugenge ntagiriraga ubwenge. Batunganya uburozi, babwira uriya mwana ngo ngubu bufate neza, najya kurya ibirayi uzongeremo ibirungo, nta mpamvu yo kumubika, dore ni umunyabwenge, yanga ububwa dushoreye. Kubera ubuziranenge n'ubwiza nahawe, nabarahimba abwira ni nta ntumbi yanjye muzabona ku kabindi, ndi ingabo y'Imana sinanigwa n'ibigwari. Uwashize icyumweru uburozi bwanze gukora, banyorana n'inkwi, banyuza ku gishushu, nshushubikanywa nshonje, banshingira ikami ngo nihashira iminsi bazankingure Nyungwe. Batindi barihenda, babonye bitabahira, bohereza burabyo uriya ubarusha urwango. Ibihe bye nanjye byose yangerageje byanga, uburozi yangaburiye bwose bwaramenetse, imyobo yancukuriye yayishyiragamo abandi, none ari Bugande nanjye ndi Bugande. Sinzi n'ikimugenza, mwene bagira igomo iwabo bagira urugomo. Ntibamugira inama yo kwegera abandi ngo areke nabo barambe mu bana b'Abanyarwanda. Hakorwa ibyaha byinshi bituruka ku gukubagana, ibindi ku kwikunda, ukutamenya n'umurengo, ubujiji n'ubutindi, ubugoryi n'urwango, bituma abantu bubu bakora ibyaha byinshi. Aho basabye imbabazi bareke kumena amaraso, bihane babikunze, nta kabuza mbambaroga twabagirira imbabazi. Ariko iyo wibeshye ukigira rutagondwa, ugatubugwa neza, ukigira nkuba zesa, ukanga inama zanjye, igihe kigiye kuza wisange mu kayubi, uyoberwe uko isi gusize, usigarura icyaha wizihiwe n'icyasha cy'icyangira iteka. Uko navuye ikami mba nkuroga byaba rusara, bibambuye nambutse, imbogamizi zirambisa, i Bugande barambika.
mu mahanga yo mu Bugande mama ndi impunzi y'impungenge ntawe umuguza ubwene gihugu no mu bahungu bose baharubanza nta numwe burara barakubara bakiririza bagashakisha icyabatunga bakanatunga abana babo bakabasunikira mu mashuri bamwe bakiga bakaminuza ibyabananiye bakabibasha bakishimira ubwo bubasha babashishwe inyuma y'u Rwanda. Erega abahungu mumugure namwe bakobwa bakowe nimunkomeze menye icyo nazize gituma ntandukanywa n'u Rwanda n'amaherera ameze imahanga ngahora mpanganye n'ibihanda bihimbazwa no kuduhinda twarabiherekeje bigataha dutamitse imiheto tuhata ubuzima twabisohoza bikaduhinda habe ngo bitume tuvuga imyato tugatorongera tugatoroka bato ntibamenye ubwo butwari bwo guta u Rwanda utarwondoye. Nazize ikise bagabo ba mama kw'imyaka ibaye myinshi nzira kunenga ibirimwe inenge ngira ngo wenda turinegura ntitugimuna ngo twiyanike dutekereze intwari zacu zarurasaniye zidasubira bugasanzura zirusezeye zirudusigira dufite isumbwe ryo kuzarusigira isano n'isuku ngo rudasumbwa mu masabukuru twarubereye ibikoma ngoma. Nazize kunatangaga inama zo gukosora amakosa amwe gusa ngo ubutegetsi butekereze bwe gutoteza abarutuye abatwara ingabo n'ababatwaza bajye baturana nta mwaga abaturage ntibatangwe n'amateka y'inkomoko abakomeye ntibikakaze abakobwa ntibabinshinzi abamugaye bazira indwano bahabwa indwaza n'imbago nziza naho banziza bazi byinshi bumva inama baryunamure. Nivugira gutuntu nk'utwo two kuvugurura umuco wacitse n'ubucabiranya nabwo bucike aho guhuza inama twese nk'igihe duhurira ku rugamba bimbera icyaha mba mu bacyahwa nca mu micyamu njya mu bakeba n'uyu munsi ntawe unkeneye. Imbuto yo kwangana narayanze n'ubu nzindutse ngize inama bacaka ineza muri rubanda babandanya batuburabuza bazagera aho bazibukire kuko tutenda kuzibukira. Aho mperukira iyo nacuriwe umuco mwiza ubu waraciwe no mu miharuro isuku ica ibintu ngo amagorofa n'urujeje iyo mu bakire baraminuje naho mu bakene baraburara. Aho mperukira abanyarwanda bari buzuwemo agahinda kuko kubura babo bishwe urubozo ubu ngo buzuwe n'ubwoba bwo kubaho babohewe mu mategeko atabategekera ibibatunga abatunguza kwesa imihigo ngo abakuriye babone byose bagiseseka basuherewe mu busumbane bubasumba. Imitima ntikiba mu gituza terabwoba ryarayibyize ubu ngo iterera mu kirenge uwikanze ko yakorwaho ahita ahunga atazi yajya byibura ngo arenze umunsi. Byago mwagize abanyarwanda utaravutse ntazabyumva. Ahandi abantu babaho neza baranezerwa bakisanga bakavuga ndetse bisanzuye batavogera ubuzima bw'undi. Reka ndekeraho tuzongera ejo aya mateka mfitiye gihamya ko abagituye bari mu bwoba aho ntazabata mu rwobo wabakiza iterabwoba terambere rigasagamba abahunze babireba bagahunguka nta gihunga. Turasubiriye kubaramutsa abarundi atari bake bumviye ijambo umuhima muri iki kiganiro ariko ijambo abahima ryari rizwi n'abasokuru bacu gushika naho inyifato yabo ivyari rivuga guhimahima bikaba bisigura kwigira utazi ukuri kandi ukuzi kugira ngo uhenda bushaka gutwara ikintu. Mu mvugo y'ikirundi guhimahima ni kwitoraguza kugira ngo usamaze uwo muri ko murayaga kugira ngo umwanya uburahera ikintu gitebe cibagirwe kandi cyari gifise akamaro. Ivyo byahavuye bishikira n'abandi barundi ingendo yo guhimahima irandukira abantu benshi na cyane cyane abakora mu biro. Abahima rero batanguye kumenyekana mu Burundi kuva mu kinjana ca 15 bamenyekanye nk'abanse b'ubumwe bw'abaganwa kuko barabona ko ubwo bumwe bw'abaganwa butazoborohera kumena kugira ngo bashobore kwinjira mu ntwaro y'igihugu kuko ikibaranga imisi yose ni kuba mu ntwaro kandi bakaba kwisonga ry'abarongoye abandi aho bashitse hose. Abaganwa b'abarundi rero bava mu miryango y'abahanza abajiji n'abashubi. Abarundi ntibigeze bizera ico gushira mu butegetsi abahima kuko bahashitse bakora uko bashoboye kugira ngo bagarukane mu gihugu ingoma yabo, ingoma ya Ruhinda. Mu kinjana ca 15 abahima barinjiye mu Burundi bashoreye inka zabo baje kugisha baje bakurikirana uruzi Nile barongowe n'umwami wabo yitwa Ruhinda.
Ruhinda amaze gushika yiyise umurundi mu bandi, budakeye kabiri agarariza umwami w'u Burundi ashinga ingoma yiwe. Umwami Ntare wa gatatu ntiyamwihanganiye, baca baramutera kugira ngo igihugu kigume mu bumwe bw'abarundi. Abambari ba Ruhinda bamaze gutsindwa, umwami yafashe ingingo ko abahima batazopfa basubiriye kwitwa abatutsi. Icyo gihe umututsi yari uwo wese yatewe iteka ryo kuba mu ndongozi z'igihugu, abasigaye nabo bakitwa abahutu. Hakaba n'imiryango y'abatwa yafatwa nk'abanyabwenge b'igihugu mu kumenya ibyo itazanure rimariye abarundi, mu gifaransa bitwa abasava. Inyuma y'ingingo yafashwe na Ntare wa gatatu yo kudasubira guha akaryo abahima ngo baje mu ntwaro y'igihugu, Ntare wa kane batazira rugamba yarabirenze ko ashira mu ntwaro umuryango w'umuhima yitwa Mpere, yari umuhima wo mu ntara ya Bugufi abandi bita ibuhangaza. Uwo muhima yaboneka nk'umugabo arinda kandi yubaha umwami. Mpere ubwiwe ntiyagumutse, ariko umuhungu wiwe yitwa Baramba yahavuye ashaka gusubira kugarukana ingoma ya Ruhinda. Umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto w'umwami Ntare Rugamba yitwa Sebwa yari umuhungu w'umuhanuzi Runyota. Runyota nawe yari mwene wabo na Ndwano, umupfumu w'ubwami. Yaciye atera intara yatwagwa na Baramba hafi y'amazi asuma y'Akagera. Aha muca mwumva ko intara ya Bugufi yari ikiri mu Burundi, kuko abakoroni ntibari bwaze ngo bace imbibe. Igice kinini cy'u Burundi carahitwa muri Tanzania ubu, kuko Tanzania no Burundi twari igihugu kimwe. Mu ntambara yari kwihuza Sebwa n'umukuru w'abahima Baramba, Imana y'u Burundi yari itangiye igihano. Baramba akubitwa n'inkuba, abahungu biwe batatu babibonye baca barahunga, bahungira mu Rwanda. Abadashoboye guhunga baca baricwa, baraherengetezwa. Abo bahima bahungiye mu Rwanda baragumye gushika ku muzo w'abakoroni, ni nabo bazanye abakoroni kubereka ko hakurya y'igihugu cy'u Rwanda hariho ikindi gihugu. Baca baza banazananye, baza barabasigurira imvugo zo mu Burundi, baca baraba abagenzi b'abakoroni, ku buryo igihe abakoroni batanguriye gusambura ubwami n'imigirwa y'ibwami, abahima babaye aba mbere mu gutsimbataza idini ry'umukoroni. Baca batangura mbere no kuba abishikira mu bihugu iryo dini ryaje rikomokamwo. Abakoroni bagumye bakorana n'abahima ku buryo mu mwaka w'1966 babafashije gutembagaza ubwami bw'u Burundi. Baca bafasha gukora ihonyabwoko bakoreye abarundi, uhereye ku baganwa, hanyuma bica abatutsi, mu nyuma bica abahutu, baca baboneraho kwiyita abatutsi. Baca baratwara igihugu cy'u Burundi ata kinini bataniye ko n'abakoroni. Ibyo bakaba babibayemwo kuva mu 1966 gushika mu 2005. Abarundi bene igihugu basubiye kukiramutswa kuva mu mwaka wa 2005, inyuma y'intambara yamaze imyaka 10 hagati y'abahima n'abarundi bifuza intwaro iha ijambo umurundi wese. Imana y'u Burundi ikaba yaciye mu mugambwe washize Imana imbere n'ikimenyetso cy'inkona, ari nayo igereranywa n'Imana, kuko inkona ni imbonerakure nk'uko n'Imana ari imbonerakure. Imbonerakure aho iri hose ni umwana w'Imana, kandi umwana w'Imana asangira akaranga na se. Inyuma y'imyaka 10 abahima abatswe ubutegetsi biciye mu matora, bahavuye bakoresha ubutegetsi ku misozi bari barikomeje ko bashaka gusubira gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora kugira ngo bagaruke ku butegetsi. Hari igenekerezo rya 13 z'ukwa gatanu mu 2015 bari bafashijwe n'ibihugu by'abakoroni. Byamenyekanye ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatwagwa na Barack Obama, Ubufaransa n'Ububirigi. Hambere
benshi baciye batangura gutahura igituma ku ntwaro za cami bari barabujije abahima kuja mu batwara kuko umwe wese aca akora arondera gufata ubutegetsi. Icizigiro ca nyuma abahimba bo mu Burundi basigaranye kiri mu masezerano bise ay'Arusha yateweko igikumu mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho ayo masezerano abandanya bitiranya n'abatutsi bagaca bikika mu bice 50% vyinjira mu gisoda na 40% vyinjira mu nzego z'igihugu, kandi mu gihugu batarenze ibice 14% abahima n'abatutsi bakoranye. Natawuzi igitigiri cabo Yohani Bwejeri we aremeza ko bobo biharuye bakaba bangana 800, kandi bose ngo bazi kurasa. Abatutsi bahagurutse izo mbonera kure sonetavre nizigere kintu na kimwe nushaka kuza gutsinda abatutsi utabazi naco bakugize wajuba muri Angola, ujuba muri South Africa, ujuba muri Mozambique, ujuba muri Nigeria, ujuba muri Senegal, uja kwica abatutsi bakugize iki? Sonetavre nta force no komba bafise, ntibazi no kurasa. Ubu rero tugomba rero yuko abatutsi bose aho bari bafate ubuhiri, ingoho, amasase, kandi ndababwiye yuko abatutsi twakarikiye neza bazi kurasa. Ureka bari muri profession y'igisirikare twese hamwe turi exactement 850,000. Message ndayihaye abasirikare bari mu ibiti gisirikare cyabaye gucagacanganywe baje kujanjagura igisirikare cy'abatutsi ngo ni ibintu byarusha, ariko yaramayeri yo kugira ngo abatutsi baze bavure igitabara. Uyu munsi rero ko mubabimenye ntacyo byatwaye, nabo barize baramenye kwimenya bakamenya kurasa. Dufatiye kuri ico giharuro bivugiye bo nyene abarundi 800 mu Burundi bw'imiliyoni zirenga 12 ubiharuye ni bice 7%. Kuba rero baronka igisoda ku bice 50% n'ubundi buzi ku bice 40%, mu gihe ku yindi misozi y'ubutegetsi ushobora no gusanga bangana hafi 99%, bari n'ikizere ko hazogera n'igihe bagasubira kugerageza gusubira gufata ubutegetsi biciye mu gutekenika amategeko ku bari mu butegetsi, bikazoca no mu ntambara abazofashwa n'abahima bo mu bindi bihugu, kuko ntibari mu Burundi gusa. Hano mu karere ka EAC abahima bari ku butegetsi muri Uganda, mu Rwanda, Kenya, bakaba bariko baraterana Kongo kugira ngo bayifate. Mu kinjana ca 16 mu bwami bwa Uganda, umwami w'abatembuzi n'umwami w'abacwezi barasamaye nabo binjiza umuryango w'abahinda mu vy'intwaro. Abahinda aribo bahima bamaze kwinjira mu butegetsi baciye batangura kwigarurira amareta y'abahaya ahitwa Kiziba, Karagwe, Ihangiro, Kayanja, Uswi na Cyamutwara. Ivyo bica bituma batwara ubwami bw'abacwezi. Kugira bigarurire ibihugu vy'abahaya, abahima bavuga ko ari abavukanyi bo witwa Wamara umucwezi. Ni muri ico gihe havuka iciyumviro mu bahima cyo gushiraho Empire Hima ivuye mu bwami bwa Kitara. Mu gihugu cy'u Rwanda mu kinjana ca 16 abahima naho nyene baracengetereye barafata igihugu. Uwitwa Ndori umuhungu wa Ndahiro wa kabiri Camatare yari umwami w'umushi, yava mu muryango w'abanyiginya. Uwo yaje kuba umwami mu Rwanda avuye ahitwa Karagwe, aho yari yakuriye kwa Inasenge, yararongowe n'umwami w'umuhima Ruhinda. Yaje kuba mu Rwanda bavuga ngo ni kumvuza umutekano wiwe kugira ahungishwe amashari y'ibwami. Umwami w'abahima Ruhinda yategura kwica umwami Ndori kugira ngo uca musubirira abe wa muhungu yahakurira w'umuhima. Wamaze kuhaja yiswe umusubirizi w'umwami Ndori, aca yima kuri iryo zina nyene yitwa Ruganzu wa kabiri Ndori. Ko niko uruvyaro rw'umuhima Ruhinda rwashoboye gucengetera ubwami ubumwe bw'abanyiginya. Kuva rero mu kinjana ca 16 gushika mu mwaka w'1959 abahima nibo batwara u Rwanda. Ubu naho bakaba barutwara baciye mu mugongo w'abitwa Abega, kuko Paul Kagame atava mu muryango wa Ruhinda
yashizwe ku butegetsi n'abahima kandi ivyo akora vyose ni kuri porogaramu zabo. Mu gihugu ca Kongo intwaro ya Kabila yahashizwe n'abahima bishimikije ababaruba, ariko bariko bararema ubwoko bw'abitwa abanyamurenge. Abo nabo n'abahima bo mu Rwanda bariko bashaka kuyita abakongomani kugira ngo barabe uko bocengetera ubutegetsi bwa Kongo bahave bagifata naco. Mu gihugu ca Tanzania abahima barahibonekeje hagati y'ikinjana ca 16 na 17 mu gutwara ubwami bwa Karagwe, ariko ubu ntibibonekeza cane mu ntwaro. Aya makuru yose akaba yashitswe ahabona n'uwitwa François Turagirimana genekerezo rya kabiri z'ukwa 11 2017 kugira ngo afashe abarundi bamenye abahima, bamenye nuko bobana nabo. Ni nabwo bwoko kenshi bavuga iyo bavuze icitwa communauté internationale, abarundi bakibaza ngo havuzwe amakungu, kandi umunyaburaya canke umunyamerika ataca ashobora kumenya kubibera mu Burundi atakibwiwe n'abahima. Abo rero baca baguma batanga amakuru yo gucafuza Burundi kugira ngo Burundi bugire isura mbi mu makungu. Ibihugu vya Buraya na Amerika bica vyishimikiza ayo makuru mu gufasha abahima kugaruka ku butegetsi, bibashigikira nk'abarenganijwe kugira ngo ivyo bavuga bigumane ivyemezo, bishimikiza ko abarundi batabazi na cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi, bagaca babatera ubwoba bakaguma mu makambi y'impunzi kugira ngo abakoroni batahure ko abatutsi bo mu Burundi batagira amahoro. Leta nayo igacikwa mu mutego kuko ingingo yose yofatwa yo kubatahukana abahima batabishaka yocifatwa nko kubahohotera, bigaca bicafuza ubutegetsi gusumba uko bwobarekeraho. Umunsi bonyene babonye ko bahenzwe bazosubira mu matongo yabo babaneyo n'abandi barundi. Umuhinga François Turagirimana abandanya ashira habona uruyeri ruriko rurakoreshwa n'abahima mu gushaka gufata ibihugu vya EAC, ampire hima idashobotse biciye mu ntambara no mu guhonya abahutu, ice mu gushira hamwe ubutegetsi bw'ibi bihugu byose bashaka gufata kiba igihugu kimwe biciye mu ishirahamwe EAC rifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza n'Uburaya. Gushika ubu ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC rimaze kwinjirwamwo n'ibihugu 8: Burundi, Kenya, Uganda, Congo Democratique, Rwanda, Somalia, Sud Sudan na Tanzania. Ubu uwo muryango urongowe na Perezida wa Sudani y'ubumanuko, Perezida Salva Kiir, yatowe kwa 24 z'ukwa 11 2023 yarusha muri Tanzania kuri manda y'umwaka umwe. Ibihugu vyagiye birinjira buke buke kuva mu 2001 umwaka hinjira Kenya, Tanzania no Uganda. Burundi buca bwinjira mu 2007, Rwanda gwinjira mu 2007, Sudani y'Epfo yinjira mu 2016, Republika Demokratike di Congo nayo yinjira mu 2022 na Somalia yinjiye vuba mu 2024. Ibihugu vya EAC vyose hamwe ubu bifise uburinganire kilometero kwadrato 4,800,000, bikaba birimwo abantu 295,000 dufatiye ku biharuro vyo mu mwaka wa 2022. Umuryango wa EAC mu kurongora abakuru b'ibihugu biwugize barakurakuranwa. Burundi bukaba bwarawurongoye hagati y'umwaka 2022 ushira 2023. Hakaba n'abanyamabanga bakuru bava mu bihugu bitandukanye. Uwa mbere yabaye Secretary General wa EAC akaba yatanguye mu 1996 gushika mu 2001. Uwo yari umunyakenya yitwa Francis Mutaura. Hakurikira Umuganda Amanya Mushega kuva mu 2001 gushika 2006. Hakurikira Umutanzania Juma Mwapachu kuva 2006 gushika 2011. Hakurikira Umunyarwanda Richard Sezibera kuva 2011 gushika 2016. Hakurikira Umurundi Libera Mfumukeko
kuva mu 2016 gushika 2021 hakurikira umunyakenya Peter Matuki kuva mu 2021 gushika n'ubu. Ikibazo gikomeye mu bihugu bigize EAC akaba ari ikibazo cihishije c'ubwoko, naho atana rimwe kirigera kivugirwa mu manama uwo muryango utunganya. Ico kibazo cibonekeza mu gutunganya ibihugu vyabo no gutera ibihugu abahima bifuza gufata, kandi bigaterwa n'ibisanzwe biri mu muryango nyene. Umuntu agaca yibaza umunsi hogera igihugu giterwa n'ikindi kitari mu muryango, mbega hoba gutabarana canke umuryango woca usambuka. Nk'ubu u Rwanda rwarateye Kongo ruyitera rwiyise umuhari M23, ariko muri uwo muhari wiyita M23 usangamwo abahima bava mu gisata c'u Rwanda, c'Ubuganda, ubu bakaba batanguye no gushiramwo abava muri Kenya, Somalia na Sud Sudan. Abo bose bagaca batera igihugu ca Kongo. Abarongoye EAC nta numwe yubahuka kuvuga ukuri kuba ariko baratera intambara muri Kongo, kuko nabahatswe gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu 2015 bagaca bata igisata c'u Burundi. Abatari bake baciye baja kugwana ku ruhande rwa M23 biyise Red Tabara. Umuntu yumvirije amaradiyo abavugira akorera mu Rwanda, ayandi akorera muri Canada hamwe no mu bindi bihugu abahima bageze bazariya, imvugo ni imwe, ni gushaka gutera Burundi, kuko ku bwabo Burundi buheruka gutwarwa neza bugitwarwa n'abahima. Kuba abahurira mu manama ya EAC batigera bavugana ico kibazo ni ikimenyetso c'uko bakora bahendana, bimbana bahishanya ivu, kandi rizoteba rigatimbika. Kibonekeza kikaba ari uko abahima bariko barishira hamwe mu gukingira ikibaba igihugu c'u Rwanda kugira ngo kigume kiturumbanya aka karere. Ikindi kibabaje, ibihugu bifasha abahima biri ku mugabane wa Buraya, iyo hageze kuvuga ivyo kubahiriza agateka kazina muntu ntibigera bavuga ibibera mu Rwanda, ntibigera bavuga abariko baricirwa muri Kongo. Noneho ivyo bihugu birerekana ko bidakeneye amahoro ku isi. Umuntu aravye ivyo bikora muri Ukraine canke mu kigobe c'Abarabu, n'umwanya gusa utaragera ivyo biriko bikora muri Ukraine bikaza kubikorera muri Afrika. Hano mu Burundi ibitego ni ibiri. Wa mbere ni kuzokwemera ico cose co kwitwa ibiganiro hagati y'abise Red Tabara na leta y'u Burundi, ibiganiro bifuza ko vyogarukana leta mfata kibanza. Uzovyemera amenye ko azobagurishije ubuzima bw'abarundi. N'undi mutego ni kwemera ko abanyaburaya bazana ivyuma vyo gufasha mu matora, na cane cane ngo ibiharura amajwi. Ivyo vyuma barabikoresha iwabo, babandanye bayiba nk'uko bayivye mu 2020, ariko ico gihe barabonye ko Perezida Donald Trump yabahinyuye, ari naco gituma mu matora yimirije babonye ko batazoshobora kumwiba, bariko barondera kumwica amatora ataragera, kuko murazi ko bamaze kumuhusha kabiri. Gushika ubu abahora bitwaza demokarasi ya Amerika nk'akarorero bamenye ko itagisubira kuba akarorero ku isi, ahubwo bakwiye guhabwa icigwa n'u Burundi, kuko ntaho birashika hano mu Burundi ngo haraswe uwuriko ariyamamaza